Mu binyamakuru bavuga bati Yaga yagarutse, aho ikinyamakuru c'abanditsi Yaga Burundi caraye gisubiye kwemererwa gukora inyuma yaho kuwa 27 Ntwarante 2025 ikigo kijeje gucungera ibinyamakuru CNC cari cafashe ingingo yo guhagarika vy'agateganyo Yaga mu kiganiro n'abamenyeshamakuru. Muri ico kiganiro rero Esperance Ndayizeye arongoye CNC akaba yari yamenyesheje ko ikinyamakuru Yaga bagihagaritse kubera ishirahamwe Ajebudi cegukira ryoba ryari rifise impapuro ritemera gukora, ngo muri izo mpapuro rero bari bafise ngo harimwo utunenge, ngo muri izo mpapuro rero nk'uko yabishikiriza Esperance Ndayizeye akaba yari yavuze ati nibazana urupapuro rwemeza ko ishirahamwe Ajebudi ryanditswe mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bazoheza basubire gukora. Ubu rero bikaba vyatunganye. Inkuru yaraye iravugwa ndetse ikaba iyi nkuru yiriwe iravugwa kuri uyu wa mbere. Ni nyuma yuko ivyo vyose rero Yaga yaregeranije ibisabwa vyose biciye mu mategeko kuwa 31 Ntwarante 2025 ngo iraheza irabishikiriza CNC mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, ari nayo rero iraba ivy'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike canke inyungu, hamwe rero no mu bushikiranganje bw'ubutungane. Uko vyagiye biragenda rero vyose CNC bikaba vyatumye ifata ingingo yo gukuraho ico gihano. Kuri uyu wa 14 Ndamukiza 2025 niho rero ikigo kijeje gucungera ibinyamakuru CNC catuma ko abamenyesha makuru kugira ngo kibamenyeshe yuko basubiriye guha uruhusha Yaga rwo gusubira mu bikorwa. Mwitangazo rero ryasohowe kuri uyu wa mbere kwigenekezo rya 14 Ndamukiza mu kiganiro n'abamenyesha makuru, urongoye CNC nyene akaba yagize ati inyuma y'ikete ry'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ryo kuwa 11 Ndamukiza 2025 ryerekana ko ishirahamwe Ajebudi rizwe n'amategeko, ikinyamakuru Yaga kirarekuriwe gusubira kumenyesha amakuru gutyo kigafasha n'abandi mu iterambere ry'igihugu. Esperance Ndayizeye akaba kandi yanakengurukiye Yaga ubwitonzi ntangere ngo bagaragaje nk'ikinyamakuru berekana mu gihe bariko bararondera kurenganurwa no kwerekana yuko bemerewe gukora n'amategeko. Iyo nkuru rero ikaba yiriwe iravugwa kuri uyu wa mbere. Abanyamakuru rero batandukanye bakaba banezerejwe n'iyi nkuru kuko ikinyamakuru Yaga gisanzwe gifise abantu benshi barenga 400 bagikurikirana kuri Facebook, ndetse ikagira n'abantu barenga 100 bagikurikirana ku rubuga rwa X ariko rwahoze rwitwa Twitter. Ku rundi ruhande ngo muri Seni barizeye neza yuko igitoro kizoba gihari gikwiye mu gihe c'amatora. Aho rero umurongoye Seni akaba yabivuze ariko arahumuriza abafise amakenga yuko mu gihe c'amatora igitoro kizohava kiba imbogamizi kugira amatora ntahava agenda neza. Muri kino gihe igitoro kimaze hafi imyaka 4 igitoro kiriko kirabura ndetse kiboneka nabi. Mu nama n'abegwa rero n'amatora uhereye ku nzego z'igihugu, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike hamwe n'abigenga yabereye mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa 11 Ndamukiza 2025 Prosper Ntahogwamiye akaba ariho yabishikirije avuga ko ikibazo c'igitoro ari ic'igihugu. Prosper Ntahogwamiye akaba yagize ati ikibazo c'igitoro kiri mu nda ya Republika, turi kumwe rero n'inzego zitandukanye z'igihugu, duhereye ku rwego rukurira zose rw'umukuru w'igihugu hazofatwa ingingo ikibonetse tugisabikanye. Akaba yavuze kandi ati sinova ngaha mvuze ngo Seni izotanga igitoro, natwe tugisaba mu bandi, ariko ico tuzi coco nuko igitoro kizokora mu matora. Leta izofata ingingo zose zibereye kugira ngo amatora abe, kugira ngo n'urubanza kuko n'urubanza rw'igihugu. Yamenyesheje kandi ko biraba bose. Yavuze ati simvuze ngo dusubire inyuma mu myaka y'igihumbi 1961 igihe bagira amatora agira benshi bagize kampanye n'imiduga.
ariko rero vyarakunze narirya rero amatora azobera ku mitumba muri suganya birashoboka kandi birashobora gushika bigakunda. Yamara rero ngo uburyo burashobora kubura. Hari ikibazo kitavugirwa hejuru ariko c'ukuri burya ingorane nyamukuru ni ingorane z'uburyo. Rimwe na rimwe hari aho usanga ata buryo buba bwabonetse. Kira noneho ngo ibuye riserutse ntireba ricishe isuka. Ikibazo co ko kizwi igihugu kizogitorera inyishu, iconze coco ntibukuka amatora azoba uko bizoba biri kose. Uwo rero akaba ari umukuru wa Seni Prosper Ntahogwamiye, aho yariko avuga yishura ku kibazo kijanye n'igitoro kiguma kibura mu gihe twimirije amatora hano mu Burundi. Mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati nabo basaba babura amatari gufata ingingo zose zibereye zituma haba iyubahirizwa ry'ibiciro vyashinzwe n'ubushikiranganje mu byo bujeje harimo ubudandaji. Ivyo rero bikaba biri mu rwandiko umushikiranganje Martin Nteretse yarungikiye ababura amatari bose kuri uyu wa 14 Ndamukiza 2025. Ni mu gihe ubushikiranganje bw'ubudandaji buherutse gushinga ingene ibiciro vy'ibifungurwa vyo kwisungwa hari kwigenekerezo rya 27 Ntwarante 2025 mu ntara za Rumonge, Kayanza, Gitega. Aho rero abadandaza bakaba bamenyesha ko iyubahirizwa rya bijya biciro rikigoye bivanye n'ingene bibashikira. Bamwe muri abo badandaza bakaba bavuga yuko ikizotuma ibiciro bitubahirizwa icambere ngo nibura ry'ibitoro bibashikiriza ivyo bidandazwa bizimvye, nabo bagaca baboneraho kuduza bati rero ntitwoca dukorera mu ruhombo kandi tuba twabironse bizimvye. Ku bwabo rero ngo babona ko nyabuna ibiciro vyoshingwa bihereye ruguru iyo biva, kugira ngo no mu gisagara ho bizoshika bizobe vyazimvye baravye ingene biba vyagiye vyunguruzwa. Abadandaza bose rero bahuriza hamwe abavuga yuko ibiciro bizokora, ariko kandi bakavuga yuko ibiciro bazobikorora babonye ingene ibifungurwa bije bizimbutse. Mukurikirane namwe murabe yuko izo ngingo zoba ziriko zirubahirizwa nk'uko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati buriko burabisaba. Ano makuru tuyarangirize ku mvubu yagonzwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere n'umuduga wo mu bwoko bwa Lactis. Iyo mvubu icirapfa. Bazindutse rero barayidandaza inyama, aho ikiro kimwe catanguye kigugwa 2025. Aho hari rero ngo nk'igihe c'isaha 6 n'igice z'ijoro ryo kuri uyu wa mbere, aho rero kwibarabara rija ku kibuga c'indege neza na neza ku kabarabara kaduga ahakorera ishiramwe Sozia Satom muri zone ya Buterere komine Ntahangwa yo muri meri ya Bujumbura. Ngo iyo mvubu nini cyane yari isanzwe iba hafi aho bita ku Kibase, bivugwa ko yari ivuye kona mu mirima y'umuceri. Yaraye rero igonzwe n'umuduga bica biyiviramo no gupfa. Nkuko rero abantu babiganira basanzwe bari hafi bavuga yuko ngo aho hantu hafi iyo habereye iryo sanganya ngo vyabaye isaha 6 n'igice z'ijoro. Ngo aho rero uwo mushoferi ngo yari mu muduga wo mu bwoko bwa Lactis, ngo yariko azanana hagati mu gisagara atera yerekeza ku kibuga c'indege, ngo yaca ahurirana n'iyo mvubu ijabutse ibarabara ivuye mu mirima y'umuceri acara yigonga. Umuduga rero ngo urononekara cyane kuko yariko aranyaruka, nawe nyene akaba yaranakomeretse cyane. Ubu akaba ariko arakurikirana kwa muganga. Nkuko rero abo bantu bavyigana ngo iyo mvubu ntiyashotse icikana ubwo nyene, ngo yaramaze umwanya icungerewe n'abasirikare basanzwe abakorera kuri iryo barabara, ariko kubera ko ishobora kuba yari yaviriraniye indani yahavuye nayo icikana. Mu gatondo rero ka kare ko kuri uyu wa mbere abajeje intwaro bari kumwe rero n'abakorera mu gisata kiraba ibidukikije bazindutse kuraba ivyabaye, niko gutanga itegeko
ko iyo mvubu bayibaga bakayigurisha. Inyama rero aho ikiro cagurishijwe ku mafaranga ibihumbi 25, haba rero ngo haba ku baranguzi n'abariko barasuma baja guteka. Izindi nyama rero ngo zikeya bakaba baciye bazigaburira abantu bari ngaho, ariko rero ngo kubera ubwinshi bwabo bikaba vyahatswe gutera n'uruhagarara kubera kuzisakuranwa. Rero kuri uyu wa kabiri nyene hakaba hariko haragurishirizwa ako kanyama k'imvubu muri zone ya Kamenge, neza na neza kw'ibarabara rya 4, ngo hari uruhagarara rw'abantu benshi bariko barasuma, ariko igiciro nabo bakaba bari badugije cyane kuko ikiro kimwe bakigurisha ku bihumbi 40, mu gihe nk'uko twabibabwiye ikiro bakirangura ku bihumbi 25. Turabashimiye mwese mwakurikiranye Burakeye yo kuri uyu wa kabiri, tubipfuriza kugira ibihe byiza aho muri hose, nawe utaha murakoze. Morning Burundi, Uburundi burakeye.